ishaka tuyage ku misozi abantu batebeyeko, yababujije gushika aho Imana ishaka kubashitsa. Abantu bagateba ahantu, iyo misozi ikabatevya. Hanyuma umwanya ubinyemereye turaza kurabira hamwe ingaruka zo guteba ahantu. Yesu adufashe. Ntibishobora gusiga umuntu uko. Hari ahantu usoma hariya mu guharura 25, Bibiliya ivuga ngo Abisirayeli batebeye Ishitimu. Mubyumve neza, ngo baca batangura gusambana. Ikibazo bagize si ukuba Ishitimu, nuko bagize Ishitimu cyari igice kimwe mu rugendo bagomba kugira, ariko ingorane bagize barahatevye. Ntibishobora gusiga umuntu uko. Iyo umuntu atevye ahantu hari ibintu bihabera. Ndafise amakenga ko naha turi hari abantu, hari ibintu biza byarababaye ko kubera ahantu batevye. Ariko Imana ishimwe, iri jambo ni ryawe. Ugihe umaze uzenguka uwo musozi uriko kiragize va hasi. Yesu ashimwe. Nagomba ndababwira ikintu kimwe mugomba kumenya, nuko Imana yacu ni dynamique. Si Imana ibintu biguma uko byareje. Imana yabwiye Mose, genda ubabwire ngo ndiho. Mu Gifaransa bavuga ngo je suis. Si j'étais, ni je. Ni Imana yajyanye y'uno munsi. Hariho abantu muzokumviriza ibishinga ntahe byiwe byose ni bya arakubwira ingene yasenga, arakubwira ibintu bagwanya akanesha. Tubwira iby'uno munsi sha, kuko Imana bigomba kuba byaravuye aho byari biri kandi bigeze ahandi. Rero hari igihe tuguma ku bintu by'ejo tukibaza ngo ibyo twabwiwe byo nibyo bikihari. Imana igomba ko tujana buri munsi. Yesu ashimwe. Imana igomba ko tubandanya, ntugume ku bindi byejo. Yesu nashimwe. Nagomba ndababwire, Imana igomba ko tutaguma ku bintu byejo. Mbere yuko ndasoma Bibiliya nsanga ibintu by'Imana, n'igihe Imana yagaburira umutsima Eliya, uwo mutsima wari ushushe. Byari ibintu by'uwo mwanya nyene. Wari ushushe. Hari abantu bafite ibintu byejo, Imana igomba ibishushe. Duhe ibintu bishushe. Yesu nashimwe. Murabona, ni byiza ko tujyana n'Imana buri munsi. Ni byiza ko Imana tugumana, atari byejo mwamanye mugabo mwisa ukabuzi mu Imana turacari kumwe. Ndayumva turi kumwe. Muriko muranyumva? Kandi kugendana n'Imana ni byiza, kuko hari ibintu ejo Imana ishobora kuba yarakubwiye, ariko kubera mwagumanye ukaba ugeze muri bishasha. Ndabaha akarorero. Igihe kimwe Imana yabwiye Aburahamu ngo atware umwana amutange kwiki. None siko yari yamubariye. None ndababaza, iyo Aburahamu atagumana n'Imana, ya mwana ntiyagira apfa. Kandi si Imana yari yayimubariye. Yamubwiye ngo twara uwo mwana wawe umutange kwikimazi. None si Imana yari yabivuze. Ariko reka ndababwire, kubera Aburahamu yagumanye n'Imana, yashitse kuri wa musozi, Imana ikivugana nawe iby'uwo mwanya. Muriko muranyumva? Imana ikivugana nawe iby'uwo mwanya, yamubwira ngo ntumukoze kwiki. Ndababwiza ukuri, iyo Aburahamu agendera ku byo yari yamubwiye ejo, ujya mwana aba yaragize. Ariko kuko Aburahamu yagumanye n'Imana, nagomba ndababwira, Imana yacu si Imana y'ejo, ni Imana y'uno munsi. Imana ishimwe. Si Imana y'ejo, ni Imana yajyanye, ni Imana y'uno munsi. Imana ishimwe. Mbere reka ndababwire, ishimwe ry'ejo niwarigumako rirashobora guhinduka umutwaro uno munsi. Ngira nti mu bitabo uyu munsi ntirikira ishimwe. Hariho umupfasoni nabonye ngaha afise umwana, ni benshi mbere, ariko guhagurutsa mugabo reka ndakwirekera. Hari umupfasoni afise umwana hari, ujya mwana ntanezerega bene, ntaryoshe guterura. Hari naho usanga mu rusengero bamuhana ahantu, kubera n'iki? Ubu nishimwe, biraryoshe. Ariko reka ndababaza,
bohera imyaka 10 ujya mwana kimuzana ngaha byo bari kirishima bizohinduka iki kuko ryari ishimwe ryajyana ishimwe ry'uno munsi ariko nitwashika ku myaka 10 umwana bakimuterura mu rusengero tuzoca duhindura tuvuge tuti ewe dukorakorane tugire kuko byahindutse iki naguma ndababwire imana yacu si imana yejo ni yuno munsi imana ishimwe imana yacu si yejo ni yajyana Yesu nashimwe imana igomba ko tuva aho twari turi igomba ko tujana muri aya majambo dusomye ngo imana yagaye abisirayeli babwira ngo igihe mumaze muzenguka uwo musozi kiragizera kirahagije harageze ko muhava Yesu nashimwe nagoma mbwira umuntu wese ari ngaha ahantu hose ugeze hariho imbere aha nta muntu n'umwe ageze aho yoguma banyemereye n'abakozi b'Imana bari nyuma yanjye nta muntu n'umwe ari mu kibanza yogumamo mwese murafise imbere sibyo umuntu wese ngaha arafise kandi ahantu niwahatera aho ugeze ejo hakoze kubera ingorane Yesu adufashe nariko nasoma mbona ko Samuel nyina ngo buri mwaka yamusoneshereza agahuzu gashaje kawuri uraherutse agahuzu gashaje simaye ndavuga erega hari abantu bafite agahuzu ko muri 2020 niko bagira kandi ako niko bagenderako arakubwira ivy'Imana yamubariye ako n'agahuzu ka kiriya gihe urakeneye agahuzu ga kuko Imana yacu ni yajyanye ni yuno munsi ni yahageze si ejo hahise Yesu nashimwe biva mu mbabazi zawe z'amabi bidashira mu gifaransa bavuga ngo c'est bon te se renouveler chaque jour bigenda biriyura Yesu nashimwe ikintu cyose cyashingiwe igihe cyacu Pawulo mu byete byinshi yandika yaguma agaruka ku ijambo rivuga ngo murushirize murengane aho mwari muri mushishikare mujye imbere Imana ishimwe Yesu nashimwe Imana iragomba ko tuva aho twari turi tukagira intambuko y'imbere manu Imana y'Abisirayeli ntiyigeze ibemerera kibaho manu y'iminsi 2 manu yari yajyanye yari uwo munsi nyene ntibana yaza nagomba ndababwire Imana yaje itanga ibyo ku munsi ni Imana y'uno munsi si Imana yejo Yesu ashimwe ndakumiye muntu uri ngaha Imana yacu ni y'uno munsi turafise abantu bafise ibyejo begeranije manu yejo ngo yaje basanga yagize ibintu byejo bishika igihe bikagira ibyo bintu byawe byejo urabe neza biriko birabona hariho abantu ibintu byose nejo naho nasenga nafata ibihe bingana uko ibyo byaraboze turakeneye ibi ni Imana y'uno munsi Imana ishimwe ni ukuvuga ngo aba bantu rero ngo bari bahatebye kandi bariko baratebya umugambi w'iki bariko baratebya umugambi w'Imana Imana yari ifise ahantu iriko irabajana ariko baratebera aho hantu Imana yabatumako umuzogeza ryari igihe mumaze kuri uwo musozi kirahagije igihe mumaze muzenguka uwo musozi mutabona imbere iti ndafise ibindi ngomba kubajanamo va kuri uwo musozi muri hari ahantu ndiko ndabajana uwo musozi umaze imyaka myinshi umaze igihe kirekire ndafise ndiko ndabajana Yesu nashime birabaje kubona abana barakeri ngo bapfanye nabi imyaka ingahe 2 aho hantu bari bakwiye kuba bakihagwa bagomba kuba barabirenganye bageze kure kugira ngo ntibahitanane n'abana b'imyaka 2 n'iryari nari manutse Bujumbura suyana n'umuntu umwe kandi nabona n'umuntu menga akomeye w'imbere tugenda turavugana mbwira ingene ya ngo baramugaye ngo umuntu yamwe yamufashe nabi ndamumviriza abwa none gantuze ndiko ndimumviriza
iyo ntambara ufise niyo abana vrema none umuntu akugaya kugira iki yari karahiga vrema ngo yarangaye iyo ni ntambara y'iki nisibyo abana si wumva ngo yanyicariye ahantu si wumva ngo yanyicariye ahantu ngo yantanze none kubera iki hari n'igihe tubisanga mu baki abantu bagahitanwa n'ibihitana abana b'imyaka ingahe ngo umuntu yamvuze izo ni ntambara z'abaki z'abana b'imyaka ingahe ngo umuntu yankengereye igituma biriko biraguhitana ni uko wagumye aho utari ukwiye kugira wagomba kuba warayirengeye warayirenganye ugeze ku rundi rugezo imana ishimwe ndamubwira nti none finalima rero nuko umuntu aduga mu bintu acaguma yaba umwana twariko turayaga tugenda ijambo yangishuye ntage manje kuvugira ariko ndabasabye murengane ibya mbere Yesu ashimwe murengane ibya mbere Tanguriro igice cya 19 tugiye gusomaho umurongo wa 17 haravuga ngo bamaze kubakurayo umwe muri baravuga ati hunga ntupfe ntukebere inyuma kandi nturuhagarara utararaniza iki kiyaya cyose ungira kuri iriya misozi oye kuranduka. Ndashaka kandi isome Abaheburayo 5 Abaheburayo 5 ugomba gusoma kuva ku murongo wa 11. Tumufise ku vyinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanura kuko mwabaye bitumva. Naho mwari mugeze kuba ngira mwahashitse. Naho mwari mugeze kuba abigisha kuko mumaze igihe kirekire mwiga mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere vy'itanguriro kivyavuzwe n'Imana. Kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata sabagaburirwa ibyo kurya bigumye. Nuko utunzwe n'amata abataramenya ijambo ry'ukugororoka uko bari uruhinja. Ariko ibyo kurya bigumye ni by'abakuze bafite ubwenge maze kubwo kwama babukoresha umugorera gutandukanya ikibi n'icyiza. 6:1 Nuko rero turengane ivya mbere vya Kristo twigira imbere dushike kuvyo gutunganywa bose twe gushiraho itanguriro ryo kwihana bikwa byumva gusa no kwizera Imana n'ibindi. Ndangirize mu Filipi igice cya mbere umurongo w'icumi. Umurongo w'icumi uravuga ngo murobanura ibidahwana muhore mutagira ubupfunya cyangwa ibigwisha ushitsa ku munsi wa Kristo Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ndafise amajambo y'Imana numvise umutima twoyaga muri iki gitondo. Twumvise amajambo twahereye ko amajambo Imana yabwiye Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa. Imana ifise ahantu iriko irabajana, hari urugendo Imana iriko ibatwara mu gihugu cy'isezerano, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu cy'i Kanani. Mugabo twasomye ko bashitse ahantu ngo bashika ahantu bahazenguruka ngo igihe kirekire. Bahazengutse igihe kirekire bigaragara ko Imana bitayinezereye. Kweza bibatumako irababwira ngo igihe mumaze muzenduka iyo misozi kirahagije. Aha hantu bigaragara ko ngo bari bahatevye, bahafatiye umwanya badakwiye kuhafatira, bahafatiye igihe batari bakwiye kuhafatira, kugeza aho Imana bibabaza
iravuga ngo igihe mumaze muzengukiye imisozi kirahagije. Hari ahandi Imana yagomba kubona bari bo kuba bakwiye kuba bashyitsi. Yesu adufashe. Igitabo cy'Abaheburayo uwabandikiye avuga ngo mwari mukwiye kuba mugeza ariko siho mugeze. Biraboneka ko nabo nyene bafise ahantu batevye, ahantu habatwaye igihe barahateba kugeza aho ngo bagaruka kugaburirwa ibyo kurya by'abana ngo mbere by'uruhinja. Ibyo ntibibabaje. Yesu adufashe. Mu bintu Loti yabwiwe ariko arahunga, yabwiwe amajambo akomeye. Icyambere yabujijwe gukebera hehe, ntasubire inyuma. Ubwa kabiri yihanizwa kugira guhagarara nk'abisoma. Ubwa kabiri bamwihanije ko adakwiye guhagarara. Imana idufashe. Hariho abantu batakereje ngo basubire inyuma. Hajya kenshi turakunda kubona basubiye inyuma, hajya baroroshe gutora. Mbwa abantu bagoye kumenya n'abagize. Abantu bahagaze baragoye kumenya. Abasubiye inyuma twona bamenya kandi muhora mubumva babasoma ngaho. Kenshi ku makanisa iyo hari uruhimbi hari igihe bavuga bati hari abantu byagoye bajya n'abasubiye. Abantu bakebeje barasubira iyo baje bapfa. Hari abandi bantu batugoye rero batasubiye iyo baje bava ariko kandi batagiye niyo baje. Sinzi ko mwanyumvise. Hari abantu batasubiye iyo baje bava ariko kandi batagiye niyo bariko baraje. Umunsi umwe ari umukuru w'igihugu simanje kumuvuga, yakuye umuntu yari afise ibintu ajejwe. Hanyuma ngo bamubaje bati ujya muntu wamuhoye iki, ati amakosa afise yaraya. Caravuga ati burya ntacyo yononye ariko nta nicyo yatumariye. Hariho abantu rero ataco bononye kandi atani nicyo bagize. Ibyo birabaho. Abantu ataco biyishe mugabo atani nicyo bakijije. Abo bantu bari Ejebo twari kumwe twarabonye umuntu bavuze ko ngo niyo umushumba wanje wiki. Yagumye ari umushumba wiwe mugabo ntacyo yari amaze. Mu bintu Loti yabujijwe ngo uretse gukebera inyuma no guhagarara ntugire ukomeze kugeza urangije iki. Rero birashika ko umuntu adasubira inyuma ariko kandi ntanabandanye, akaba umuntu atakomugira. Hari abantu mu mashengero bahari nta n'uwo bahagarika kuko ntacyo abahora ariko nta n'icyo bumuvuna. Nibyo mvuga ntibibaho. Ntacyo womugira niyo womukoma avuga ati umuhora iki nyine ariko kandi nta n'icyo yogukiza abuko nyine agoreya. Ariko abo bantu Loti ariko arabwirwa, yabwiwe yuko guhagarara no gusubira inyuma bishobora kumuzanira urupfu byose. Reka nsubiremo iki kintu mucumve. Urashobora kuba utasubiye inyuma ariko guhagarara kurashobora kuviramo urupfu nk'uwasubiye inyuma. Yesu adufashe. Pawulo yandikira aba Filipi arababwira ngo muhore mutagira iki ubupfunya. Yavuze ngo muhore mutagira iki ubupfunya, muhore mubandanya. Ubupfunya ni kudakura. Ntimugire ubupfunya, muhore mutagira ubupfunya. Ni kuvuga igihe cyose gihure naho mukwiye kuba mugeze. Yesu nashimye. Hariya Yosuwa ngo hari ibintu bari bagiye kunesha abami kanaka. Acara babwira ikintu ati naho mubanesheje ntimugire muhatege. Ati naho mugiye kunesha abo bami